Yes, bakunzi ba open mic no musi turi kumwe n'umuntu yitwa ivugire vraiment akazina sivyo? Hosy IRAKOZE. Wowe utamuzi ninde? Ni umujournaliste aussi afise Seven Vibes TV hamwe na mama w'abana babiri. Mama w'abana babiri. Yavukiye he yize? Navukiye Gitega hama niga mu Ngagara primaire secondaire ndiga kuri CPB na lycée du Lac. Lycée du Lac. Imbere yuko uba umujournaliste donc hakindi kintu ari usanzwe ukora? Oya ntanakimwe naramushomeri. Ninde baragufashije iyo nzira yo kugira ushike kuri iyo ntama? Abagenzi banje ba Scoti ikigali hano nyine bagenda ukurikiye abandi na ba Miss Bujumbura TV na Yvonne directrice wa BTV na Directeur wa Black FM na Biggie nyine twarabajama tu umunsi wa mbere bawubwira ngo ukore wowe yumvisemo gute nta masoni canke tundi tuntu twakugwa? Amasoni gusa shinga no kugira nacangwa byari bigoye gose ibibazo byose barandikta nkasubiramo ba Biggie bari ngaha imbere yanje akaza arambwira vuga uko nkaza bivuga umva imisi ya mbere yamigoye. Okay, urakoze ikiganiro ca mbere muhira bakwakiriye gute abantu batangiye kukubona? Entre ikiganiro ca mbere mpije gikora Natashe mu Kamenge gutaha ku Mutakura narataye ubwenge Nafashe Bus itariyo tabisi ya Kamenge zakiro turabageze kuri PAFE ko dukonje ahantu hatariyo umva ramo n'imviro abantu bose bazobibona bazovuga iki eske muhira bazovuga iki ibintu bambuye ndavuga ibintu nkabijyanye mugabo nyene muhira ntibavyakire nabi bavyakire nyene ko biraba nyene ko ndivyenira tabisi yayo birimwo yego. Ico gihe ndibaza warahembwa cyane wahembwa? Oya sinahembwa. Hama mu gihe rero bitanguye waravuye muri Bujumbura TV tuja muri Bujahit nibaza ko abatanga kuronka agashara kawe hoho gute? Yego hoho narahembwa bitari vya cyane mugabo still urumva ko vyarutaguhe gukorera ubusa. Yego urumva hoho barabifashe basi nk'ubusayo gatoya muhira ko bavuga ati naha twadukera tuzana donc nabaza ko araho parcours yanje atangiye kubandanyiriza rero n'amakohaje menshi. Abagenzi bari ufise ubwa mbere utaraja muri monde ya journalisme canke entertainment barahindutse wowe bazifashe mu gute? Oya ntibahindutse niba bandi nyene ko tuzumvikana harimo kubura kandi ati ko hari abandi biyongereye sino abagenzi nfise kera n'ubacana abagenzi banje. Ozi gushinga ikinyamakuru ciwe ku giti ciwe kandi akafise abakoze agira donc iyo ntambwe uyibona gute nk'umwigeme umwe muri abo kuko benshi tuzi yuko babitanguye bakagenda? Yego ni ntambwe nziza d'abord byarankujije byangize umuntu muzima umuntu akuze ko acengera ama responsabilité menshi abantu jeha abantu uretse ko nari mfise umwana haciye hajamwe n'abantu bakuze ushobora kuba harimo n'abanduta byatumye mbundi muntu ashobora kwiyumvira kure je kuri jewe ni ntambwe nziza yego. Ubu warumaze wararonse agashimwe kumenyesha amakuru mwiza umenyesha amakuru kazi mwiza uyu mwaka donc wavyumvisemo gute? Zarangyoheye cyane byanteye intege gose kubera ko abo twahegamwa nabo ntibarabana barabantu babizi nk'aba Mipro baravista n'abandi urumva kuba ari je bahisemwo canke abantu batoye kurusha abandi kuri je vyanyeretse d'abord ko fise abantu ntashobora guheba abantu banyakohaje abantu bakunda ivyo nkora abantu batuma numva umenga nta droit mfise yo kubarasha yo kuba deceive urumva byanteye intege gose byarangyoheye abantu bose bantoye ndabakunda cyane Imana ibahezagire kandi mushikare kudutera intege kubera ko d'abord ryari rya mbere badushize muri categorie twebwe abantu bakora ku ma media en ligne bagamira bashira ama categorie ko ku radio gusa n'ama television soit ni isanganiro ama radio za Buja FM za BTV ariko twibaka twibagira aho turiko turakora gose bwiye no kurabusanga n'ibintu bica wacu byo bimenyekana gose kurusha ivyaciye handi n'ibindi nisawa mugabo twe umundi rikija kuri online urumva le fait ko babiremarque akabona ko ubunye reka n'abatwashima ko bariko barakora hama bikarangira ari jewe nyene ndikunda gukora online ntwara ku gashimwe urumva ko ni ibintu byankoze ku mutima cyane byanteye intege numva nshaka kuronka n'izindi numva nshaka gukora gose kugira nshoye kuzoronka n'izindi shoye gutera
je kwitera agateka no gutera agateka akazi kiwanje n'igihugu même ziri international pourquoi pas. Niki wibaza ko abantu kwibaza ko nkawe? Abantu banyibazako bon ni vyinshi ntavyo nomenya kora ko ikintu umuntu ibaza ku muntu ni wakimenya mugabo ça dépend na catégorie mugabo umuntu je ntavyo nomenya vraiment ntavyo nomenya ibintu banyibazako kubera ngiye kuvyiyumvirako vyo mbloka ko abantu bankurikirana ni benshi cyane abantu bankurikirana ni benshi abantu bisoko banyumvira ko ibintu byinshi bitandukanye rero ivyo n'ukuri nta mwenda bifatira munini sinobivamo. Indoto zawe? Indoto nini ya cyane gose nyinshi ziri kure gose namanse nk'Imana avuga ati Imana ifashe intizubuzima amagara meza hanyuma ibindi ufise ubuzima birashoboka mba afise indoto nini ndifuza kwibona kure ndifuza kubona bavuga Hosy umurundi kazi umva style bari mu gihugu canje rero Imana ni yanteje ubuzima muzobibona. Niki wabwira abakunzi ba Siren naba ku giti cyawe nka Hosy? Abakunzi ba Siren vibes icambere no babwira no ko ndabakunda cyane gose yo man kubera ni benshi tellement hari igihe nanje numva umengo ibi bintu ntibinormal kubera ko hari ahantu nca je ndo umuntu yigena n'amaguru kenshi umuntu ifatira bus umuntu afise ubuzima busanzwe ukabona ko ahantu hose uri kuraca bakora kubwira turakunda ibiganiro vyanyu turagukunda ubandanye ukora courage akabona nakwandika ku réseaux sociaux abantu benshi atananumwe huriye donc Imana ibahezagire gose mushikira kudushigikira kunkunda hama abazana ibintu negative mu bihoze kubera ko negativity matwe atanu namwe dushaka kugeza umuntu mwe mukore ibyo dukora byiza bishikara kubaryohera si dukoze nabi mutubwire poliment hama tubikosore tubinde ko dukorera mwebwe rero je nabashimira cyane. Hosy ndagushimira twakoranye muri open mic. Ndagushimiye gose Patrick urabizi ko umuntu wanje umuntu wa kera courage beaucoup open mic sigaye itesa donc courage beaucoup ntuzoyihebe ubushaka nyene gukora utuye imisoro twiza tutesa. Murakoze. Merci.